abantu baravuga bati haraba amakupira biki ino munsi nasizeho equipe itangura umugambi wo gusubiriza imihora yashaje nukuvuga dufise ubundi mugambi ukomeye cyane umuyaga nk'uburi kuraza ari mwinshi baragezwe zirahera hariho akandi kagora kwa dufise ka rehabilitation rezo yiwacu irashaje urashobora kubura n'amatara ugasanga ari karitsibuza amatara atari uko warubuze atamwe budufise ahubwo ari kubera habaye amapane yavuye ku gusaza kwa rezo yiwacu buri rero twatanga uyundi mugambi munini cyane twikwita mu gifaransa rehabilitation de réseau de Bujumbura densification et renforcement réseau 30 kV bisigura iki mu Kirundi ngahora transport zibiri za 2x20 ubu mwazanye izindi zibiri zije kwakira ubundi muyaga nkuba uzobuvuye mu yandi mabaraje mbega izi transfer zibiri zose mwongeyeko urabona ko zishobora kwakira umuyaga nkuba ukwiye kugira ngo umuyaga nkuba ntusubire gucika mu Burundi nuvuga kuri kino gituro mu minsi mikenya niyo twaheze uwo mugambi wo ngaho tuzoshobora kwakira megawate 120 rero twege muri regidezo nukuri turiteguye gushigikira umugambi w'imbono y'ibihumbi 2040 2060 twege turi nyuma abene gihugu borema tuko turakora umiseze kwibarabara hegereye ishure international haravuzwe umuntu yitavye Imana bivuye ko yaciye ku rusinga rw'umuyaga nkuba rwa regidezo aho ubizi ko ari byo cyangwa atari byo mbega hamwe ivyo bari byo mubivuga kwiki be nimba atari byo mubivuga kwiki naho nyene nk'umuyobozi w'ishira muri regidezo Hello boys and girls, ini sirakomeze neza kwa kundi ahandi ndabakora juste gale kadro from Orange eke black machine black bela camera mwitu musaza ndakubwira ko je nakuzanye na tsane sahandi nakuzanye kuri dispatching canke naho poste de distribution isanzwe gaburira umuyaga nkuba uburundi bwose kwa kundi ahandi ndabura ko jewe nakuzanye muri kino kibanza tumaze imisi tubona hari Icikagurika ry'umuyaga nkuba ukumva ngo amatara yagiye ahandi ngwaragarutse cyane ko dusanzwe dufise ishyirahamwe rimwe mu Burundi ari ryo riduha amazi meza rikaduha n'umuyaga nkuba barara amajoro kugira ngo umwere igihugu ashobore kubironka kandi abironke ku mwanya mbega nike ikintu coba kibitera kugira ngo ihangiro bihaye nka regidezo ibe rimwe na rimwe ridashika bivanye nuko umunyagihugu hagira igihe akabura amatara izo ngorane zoba ziva kuki bari kwazitorera inyishu gute na cyane ko twihaye ihangiro na cyane y'Uburundi 2040 Uburundi ngigu cifashe 2060 Uburundi igihugu giteye imbere ko kundi ahandi ndabura ko vyamaze komera ndabura kuno munsi twashoboye kuza ngaha aho tuje twasanga umuyobozi mukuru asanzwe arongo ishyira hamwe regidezo n'abasundi ni Dr Ingenieur Major Manigomba Albert ni buno munsi tuza kuyaga nawe aho na cyane atubwira icyatuzanye ngaha ikiyatugenza nicyo agomba kwizeza umunyagihugu na cyane tutibagiye ko hari abanyagihugu kugira afungura keneye umuyaga nkuba turavuga abakofero abasudeur babandi miso savuga ati amatara yoza ibisigaye ndizera ko Imana iza kuma bega bobo abayicizere kingana gute ndabura ko vyamaze komera turi mu kibanza ciza abantu b'Imana aho ndakubwira ko turi kuri poste de distribution
kenshi bakunze kwita ngo dispatching isanzwe igaburira umuyaga nkuba uburundi bwose. Ndabura ko vyamaze kumera, kira mugenzi wawe abwira mugenzi we ko vyamaze kumera. Kuri mikoro jewe Juste Gael biyano kamera n'umusaza, sindaguhisha sinzofana naguhishije, ndagukunda nkuko unyikundira kandi ndanagukunda cyane ndakwikundira. Vyamaze kumera, vyamaze nini mpwa midasanzwe aha nyene ndakubwira ko twamaze kuza muri kino kibanza ndakuramusanya kuba muyobozi. Amahoro neza. Bizera kumeze neza. Yego ni sawa gose. Yego turi muri kino kibanza hano tubona ko abakozi bari barakora cyane, ndabona ko akazi kashushe cyane. Twaje kubera iki hari kwakugwa ikiyanya kuba muyobozi? Murakoze cyane, twaje ngaha kandi mwabonye ko ikorwa ari byinshi cyane. Uyu munsi itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri 2024 twari turamutse twagura igituro cy'igihugu, igituro national cy'igihugu cy'umuyaga nkuba. Aho ngaha tuhagaze ngaha hari igituro gihereza umuyaga nkuba igihugu cyose. Urumva nkuko mubibona mu mugambi wa Jiji Murembwe harimo ibikorwa byo kubaka amaposte 5, amaposte 4 mashasha hamwe n'amaposte hamwe ni poste igira 5 yo kwagura cyo twita mu Gifaransa extension ya poste nationale, aho twokwita poste nkuru y'igihugu. No munsi rero twari turamutse turakorda duteranya izi transformateur nshasha zihari nizahahora ishakwe tushizeho ubu nizahahora kugira ngo tugwize ubushobozi bwo kwakira umuyaga nkuba mwinshi twiteze kugiye gushika muri no minsi. Yego iyo gankuba mugiye mwanje kwagura bankene kumenya kino kigo kiraba kije gufasha kizoba kije gufasha iki abene gihugu na cyane mu bijanye n'ubuyaga nkuba? Ubwa mbere bwo nkuko nababwiye aha iki ni gituro kinini, gituro cyambe twavuga igituro national cy'igihugu gikwiza umuyaga nkuba mu gihugu cyose. Nukuvuga rero tucaguye ni kugira ngo ishobore kwakira umuyaga nkuba mwinshi kubera hariho ingomero ziriko zirahera kubakwa. Aho turavuga kabo ya 16 nawe nyene mu minsi utangura kugira amaese nko mu ndwi zibiri les essais en charge, les essais zaratanguye avide ubu tugatangura ama essais en charge. Nukuvuga turi muri les essais en charge twatuko twaruka umuyaga nkuba. Ubwo rugomero rusanzwe nago nyine n'urwaheze ngo twatanguye ama essais. Hanyuma ariho urundi rugomero dusangiye n'ibihugu bitatu ariko twita Rusumo Force, Uburundi, u Rwanda na Tanzania. Gogo turamaze gutora umwimbu uva kuri urwo rugomero naho utarakwira wose. Naho utarakwira wose guko urwo rugomero rwa Rusumo Force rufise amagroupe canke icyo twokwita mu Kirundi ivyuma bitanga umuyaga nkuba bitatu. Groupe imwe ubu niri kwirakora. Niri kwirakora tuza turagabura Uburundi, u Rwanda hamwe na Tanzania. No musi harose Burundi ejo akaronka Rwanda, hirya ejo akaronka Tanzania. Ubu rero groupe igira kabiri nawe nyene yaraheza amaese. Nukuvuga yuko mu minsi nko mu ndwiza bidahindutse iratangura nawe nyene gutanga umuyaga nkuba. Hanyuma mu kwezi kwa gatatu kugeze hagati groupe igira gatatu nayo nyizoba itanguye gukora. Nukuvuga n'imiburi mu mpera z'ukwezi kwa gatatu Rusumo Force izoba iri kwiratanga umuyaga nkuba ukwiye, nukuvuga megawatt 27 en continu. Haimwe rero na kabo ya 16 nayo izoca itanga umuyaga nkuba megawatt 20 nazo nyine en continu. Nukuvuga rero aha angaha kuri no gituro national cy'igihugu dushobora kuzokwakira megawatt 47 ziyongereyeko. Mu gihe izi transformateur mubona zibidasanzwe zihari ntizarenza megawatt 40. Rero ucyufata ko izo 40 zije ugashirako nuwahora uva mu gwegura megawatt 18 nuva muri ruzizi ya kabiri megawatt 12 urumva ko izi zibiri zari sangwe zihari ntizashobora kuwakira wose. Nico gituma twaciye twongereza twananyarukije cyane ibikorwa kuri kino gituro gusubira ivyo bindi bituro 5 bine bisigaye kugira ngo uwo muyaga nkugomba kuza tutangure kuba turawakira naho ivyo bindi bituro bizo birahera mu nyuma. Mugabo ikico ngaha twahejeje guheza kugisubiramo neza gucagura. Nukuvuga ko mu minsi mikenya igituro kijoba gifise ubushobozi bwo kwakira megawatt 80. Ubu rero abene gihugu bo kwizera cyane ko mu minsi bagiye kuronka umuyaga nkuba umeze neza
umuyaga nkuba utasubira kuzura Icikagurika kuko turiteze uwo muyaga nkuba kuri izo ngomero zibiri kandi urumva n'ivyuma byo kuwakira ngaha turahejeje kuvyongereza ubushobozi. Muri ko muravyongereza ubushobozi mwahora transfer zibiri za 2x20 ubu mwazanye izindi zibiri zije kwakira ubundi muyaga nkuba uzo buvuye mu yandi mabaraje. Mbega izi transfer zibiri zose mwongeyeko urabona ko zishobora kwakira umuyaga nkuba ukwiye kugira ngo umuyaga nkuba ntusubire gucika mu Burundi? Gushika ubu umva twe tugenda turakwirikirana ni zihe ngomero zihejeje zifise puissance ingana gute. Gushika ubu kuri izo ngomero ndakubwiye zibiri ziheze yego turowakira tangorane turagira tangorane kira noneho nzobatembereza mu ruziba muri aho hakurya mu Rubirizi hari ikindi gituro kinini naco nyene gifise ubushobozi bwo kwakira megawate 160. Hari transformateur zibiri zinini gose imwe ya megawate 80. Nukuvuga aho mu Rubirizi hari transformateur zibiri imwe ifise ubushobozi bwizi zine zose ubona ngaha. Urumva rero twege turiko turitegura abene gihugu borema ntangwana Kenya zuko umuyaga nkuzo buri kuraba produit uzo buri ko uraza ko dashobora kuzowakira. Amikini mumenya nuko murabona hajya hirya twarasigajeho ikibanza cyo kwagura kandi turiko turagira n'ivyigwa byuko twagura kandi ino kino gituro dushire kwizira transformateur zibiri haje inyuma za megawate 200 kandi urumva turashobora kwakira iziri megawate 40 ziyongerako nuko kuri kino gituro mu minsi mikenya niyo twaheze uwo mugambi wo ngaho duzoshobora kwakira megawate 120. Rero twege muri regidezo nukuri turiteguye gushigikira umugambi w'imbono y'ibihumbi 2040-2060. Twege turi nyuma abene gihugu borema turiko turakora. Abantu baravuga bati haraba amakupira biki ino munsi nasizeho equipe itangura umugambi wo gusubiriza imihora yashaje. Nukuvuga dufise ubundi mugambi ukomeye cyane umuyaga nk'uri kuraza ari mwinshi baraje two zirahera. Hariho akandi kagora kwa dufise ka rehabilitation rezo yiwacu rezo yiwacu irashaje. Urashobora kubura n'amatara ugasanga ari quartier amatara atari uko warubuze atamwe budufise ahubwo ari kubera habaye amapane yavuye ku gusaza kwa rezo yiwacu. Buri rero twatanga uyundi mugambi munini nya cyane twikwita mu gifaransa rehabilitation de réseau de Bujumbura, densification et renforcement réseau 30 kV. Bisigura iki mu Kirundi? Aha ibujumbura imihora yaca mu kuzimu tugomba kwisubiriza n'imihora mishasha. Hanyuma aya makartier périphérique yo ku nkengera y'igisagara hari amapoto y'ibiti tugomba kuyasubiriza yose n'amapoto y'ivyuma. Hanyuma rero duce tugenda n'inyuma y'igisagara arentere di pays tukomeze inguvu imihora yatwara umuyaga nkuwa wa kilovolte 30 nawe nye tuongereze ubushobozi. Uwo mugambi ni umugambi munini cyane ino munsi ndiko turavugana equipe ya mbere gutegura iri kwirakora n'ababayeri yagiyeho. Nukuvuga yuko mu minsi turatumira turatangura kwangaja abazoza kuvyubaka. Rero twege muri regidezo turiteguye cyane guhereza bene gihugu amatara meza, amatara adacikagurika kandi ndize neza yuko atamezi menshi asigaye mutabonye akarusho kakomeye cyane akarusho kahindutse cyane mu itangwa ry'amatara muri regidezo. Mu miseze mwarashoboye gutembereza kuri barage ya Jeje Murembwe turano kwikorwa bigeze ahantu hazima kandi heza turanagira n'ikizere ko amatara atasikiye gusubira gucika. Bankeneye kumenya nkuko mwabivuze mumbona kazoza ya 2040 2060 uburu nibwo atera imbere udafise umuyaga nkuba energy ikwiye. Bankeneye kumenya nike cyizere mwo kuhereza abene gihugu kugira ngo bashobore kwizerasha cyane ko harimo abantu batunzwe n'umuyaga nkuba hari abakwaferi hari n'abandi bakora imyuga itandukanye bama bizeye yuko bafungura ari uko regidezo bahaye cyizere yuko umunsi ugenda neza. Wabwira ikanya kuba wamewotse cyo robwira abene gihugu bose murazi neza nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere kidafise umuyaga nkuba ukwiye. Twegere muri regidezo rero dufatanije na leta y'u Burundi leta nkozi ikibazo c'amatara yagishize imbere. Nico gituma nakubwiye ingomero zigira zihera ubunyene cucira ko n'urugomero rero gwihuta cyane nago nyene rya Jeje Murembwe ruzodoheza megawate 50 ari go nyene. Ejo haheze niyo narindi kugira nsugume
irya shirahamwe rya entreprise yatsindiye kubaka ryangomero inyarutse mu minsi mikenya uyu mwaka w'ibihumbi 2024 ntuhere batahejeje kandi baravyemeye. Turiko turakora cyane kugira ngo tugwize umuyaga nkuba. Siwo vyose izo ngomero zonyene ngo gwajije murembe. Hariho n'izindi z'abikorero twabo bari kubarubaka muri ama contrat twita contrat PPP bacagurisha kuri Regidezo. Abo bose mu minsi nko mu myaka 3 umuyaga nkuba uzoba wagiyeho. Hari rero n'uwundi muyaga nkuba mwinshi cyane twatanguye gukora ivyigwa turembeje nico bita l'énergie nucléaire. Nukuvuga kuzana umuyaga nkuba uvuye ku butare bwa uranium. N'umugambi ugeze kure cyane two turakureka cyane tufatanije n'abarusiya aho jewe nyene ari jewe ndiko ndapilota uwo mugambi. Uwo mugambi wonye uzoduhereza megawate megawate amajana 2. Urumva ni menshi cyane gose ni mwinshi cyane nukuvuga ko abene gihugu kucerekeye umuyaga nkuba two turagwana cyane gose kira noneho rero nubwo nk'uwo mugambi w'umuyaga nk'uzova kuri nucléaire ko biratwara imyaka nkine kugira wubakwe utoba uraja mu ngiro turiko turubaka imihora interregionale imihora ishobora gukura umuyaga nkuba mu bindi bihugu tuhanura ubibe nk'ubu ari umuhora turiko turubaka umuhora ukomeye cyane ufatanya Uburundi n'u Rwanda wo twita Kigoma Gitega. Uwo muhora uzodushikana kuri barrage de Renaissance muri Ethiopia. Turafitaniye memorandum d'entente na Ethiopia kuduheze umuyaga nkuba ungana na megawate amajana 2. Uwo muhoro uzofise ubushobozi bwo kwakira uwo muyaga nkuba. Uyu mwaka uzora wahejeje kubakwa. Aho rero nukuvuga bimeze gute? Uburundi bufatanye n'u Rwanda. Uzofatanye n'u Rwanda. Uyu mwaka uzora ifatanye n'u Rwanda. U Rwanda ufatanye n'Ubuganda. Ubwo u Rwanda n'Ubuganda byaramaze gufatana. Aho n'u Rwanda ubukuru umuyaga nkuba mu Buganda. Uburundi ufatanye n'u Rwanda, u Rwanda ufatanye n'Ubuganda, Ubuganda ufatanye na Kenya, Kenya ifatanye n'ikindi gushika kuri ya barrage de Renaissance. Ubu rero nukuvuga ko mu minsi mikenya turashobora kuzotora n'umuyaga nkubuye kuri barrage de Renaissance dukoreje kuri iyo mihora interregionale. Urumva rero cyo mu mya coco kuri Regidezo twege turiteguye tugira rero tugwane rero no kubaka ama extension. Turarose umwimbu turasubirije imihora yari ishaje turayisubirije hanyuma turongeje ubushobozi imihora iduga ruguru kilovote 30 reka tugwanire no kubaka ijya ama extension kugira tukwiza bene gihugu ho tuzi neza yuko mu mwaka wa 2030 tuzoba dufise ibice 70 kwijana bya bene gihugu bafise amatara. Hamwe mu mwaka wa 2040 tuzoba dufise ibice 100 kwijana bya bene gihugu bose bafise amatara. Iyo niyo programme turakorera ko muri Regidezo kandi dufatanije na leta dufashe umugongo na leta turabona ko tuzobishikako abene gihugu nibareme nibumbe yuko imbono ya kazoza izoshoboka kuko Regidezo iri ku kivi kandi mugiye kubona yuko ivyo turavuga ari byo kuri. Ivyo muri ko muravuga ni vyo kuri kuko turiko turabibona ko muri ko murakora cyane kugira abene gihugu baronke umuyaga nkuba. Turiko turabona gasaki umuyaga nkuba ugenda ukagaruka. Rimwe na rimwe abanyagihugu ntibamenye amajoro murara kugira ngo iyo mbono ya kazoza dushobore kwishikira nk'abarundi nacaca turashimira akumba nkene kumenya mu myaka yahera Regidezo izi kwiza gukupa amatara haraba ikintu ari delestage baravuga ati no musi quartier ntimuza kuronka mwitegure nkuko no musi mwabimenyesha bene gihugu bava muri commune nahangwa ati nta muyaga kuba muza kuronka ico kintu nyakubahwa muyobozi haburi kugira ngo gisubire kuba kugira ngo umunyagihugu nimba ari uwicari muri cyangwa afite yakora avuga ati ndabikorera ngakora ndazuza kubuhari cyangwa ndabikorera handi ndawusanga iyo umuyaga ngubugeze bihabura iki kugira ngo hasubire gutuma umunyagihugu amenya amakuru yiwe ajanye n'umuyaga nkuba oba ari equipe ya communication tabishira mu ruhara canke naho namatara acikana mu butamu bwiteze. Ubwambere nambere ko cyo mumenya mu minsi yeze naratanze ikiganiro ndamenyesha bene gihugu ko turi mu bikogwa byo kwitegurira kwakira umuyaga nkuba mwinshi. Kugira umuyaga nkuba mwinshi tuwakire nibibona tutikaza gusubiramo la modernisation renforcement uravyumva y'amarezo yarezo yiwacu izima byiwacu abene gihugu nibamenye ko turi muri yo intervalle mugabo cyo nobwira bene gihugu nuko nobizeza yuko mu mpera z'ukwezi dabo vyoteba gose mu kwa kane tuzwa twabihejeje nibamenye yuko turi muri iyo intervalle yigeragezwa giyo miyaga nkuba myinshi nukuvuga yuko rero
kuvuga ngo turakomereka ino munsi naha bijya nuko barabona ko ataho bariko baraja ni ibintu bizotwara iminsi myinshi mugubu naho tufise ibikorwa gihuti tukora n'ingufu nyinshi turakora ijoro n'umurango nibaza yuko abene gihugu nibumve ko turi muri iyo intervalle iyo minsi 15 iyo minsi 20 hanyuma tuje mu mujandajando tuje mu munezero cyo umenya cyoco dushobora gukora umurete tamenyirike umurete muri etape rero two kwamira muri bya bindi byo kuza turacagagura hehe dukomunika ware tubahereza ubu mugabo haragezaho dukupe mugabo tumenya yuko mu minsi mikenya umuyaga nk'ubukwiye uzobushize rero muri iyo minsi 15 muri minsi 20 ni biturimwo ayo repertoire bazokwamaza zohaba muri ino minsi mugabo twizeza neza bene gihugu ko mu minsi mikenya ivyo bizoba biheze burundu murakoze neza cyane turi mu gihe mwavuze ibintu byo gusanura imihora imwe yagize ingorane mu miseze kwibarabara hegereye ishure international haravuzwe umuntu yitavye Imana bivuye ko yaciye ku rusinga rw'umuyaga nkuba rwa Regideso aho ubizi ko ari byo cyangwa atari byo mbega hamwe ivyo bari byo mubivuga kwiki be nimba atari byo mubivuga kwiki naho nyene nk'umuyobozi w'ishira muri Regideso ubwa mbere na mbere bwobwo nababwiye ko dufise imihora ishaje turafise imihora ishaje iyo mera ishaje rero irakunda kuba amapane nespa birashika rero ujya munsi imvura yari yaguye nkamwe hoba hajya ahantu yari yegereye hari pane hanyuma umuyaga nkuba ukaja contact n'amazi ashobora kubamwo umuyaga nkuba aho ndavuze nk'umufundi icyo gihe rero umuntu ahonywe muri amazi arashobora igice cyihuta rero catunukareze kipe technique za Regideso zikagenda gapima rero jereze kipe technique narungitse muri ajya amasaha zashikayo zarapinye zanga ry'amazi nta matara arimo okay mugabo rero twege nka Regideso shame rya leta nitwe turi leta nituraba privé hagize umuntu akuye n'ingorane zoba zivuye ku myaga nkuba turamuheza ishakabaro turamwendaminiza turagira gute noneho ujya munsi twaranagiye kumuraba aho yaragwariye Regideso yaragiye je muyobozi mukuru naragiye n'abandi bakozi ba Regideso baragiye nukwerekana yuko twe ari ikintu kibaye kivuye kuri Regideso nukuri uwo muntu turamuheza indishaka babaro kuko biba byavuye ku vyuma by'iwacu mugabo rero hariho ibintu bimaze imisi biba aho bamaze imisi baja kutwiba intsinga ziva ku matransformateur ugasanga muri no minsi mu kwezi kutarenga intsinga ziva ku matransformateur zishika amatransformateur kandi baraciye nukuvuga ubwo nubugizi bwa nabi ugasanga ikarite yose baremye amatara kubera ikizo tsinga baciye aho rero mukanyosha hariho umuntu ndazi bari kwabukimbaza ari umuntu bavuze ngo umuyaga nkuba wamukweze ngura mwakura ngo agwa kuri transformateur nk'abahinga iyo transformateur yari hasi yego nukuri yari izitiye n'amafiri barbere rero nk'umuntu biragoye gusigura ingene uwo muyaga nkuba wo gukwega ugasimbira kuri ya transformateur hariya unamitse n'umutwe kugira ngo uce muri ayo mabarbere ntibyumvikana swat yoba yaragiye kutwiba acarafatwa kuko twari muri iyo minsi tubona ariko batwiba intsinga cyane yoba yaragwaye mu mutwe akunama akazingitira muri rya nsinga hanyuma agafatwa ivyo ni nushura kwiyubira rero kugira ngo ivyo dukingira ko Regideso nishira hamwe rya leta tuzakora ibintu professionnel ega makosa ashobora gukorwa mugara tuzakosorwa nico twafashe umugambi yuko ama transformateur ari hasi tuyaduza hejuru muri mugiye kuraba nk'ijya transformateur muka yahajya barayidugije n'izindi zose turiko turazidentify aho ziri hose tuziduze hejuru ntihagire umuntu azobwira sura kugira ngo icitwaza hanyuma ikiri naco murashobora ati mbe kweki transformateur mushaka kuzizira hasi mutazigumiza hejuru kenshi na kenshi transformateur ziri hejuru zirakunda guhura n'inkuba kwase inkuba yazikubise nico gituma rero tuzimanukanye tukamanuka kuri altitude hasi tuba tugobanije fréquence yuko ivyuma vyacu bishobora guhura niyo nkuba kenshi na kenshi ko ngaha mu Burundi amatransformateur yacu arakunda kwitwa n'inkuba naho tukaza twayaproteja avec des parafoudres n'ibindi des paratonnerres mugari usanga twarengewe novo nk'akarorero nko nk'imwaro
turagerageza guproteja amatransformateur tugashira ko ibizikingira byose mugabo iyo nkuba y'imwaro yamadukubitiye amatransformateur nico gituma rero ntituzozimanika hejuru kubitubu oya turaba nke tuzubakira zikaja hejuru amatamuntu ashobora kugira gute ashobora gusubira guhitanwa n'izo transformateur yaba nk'umuntu yobasaze canke umuntu yobafise nk'akagorane bayaborewe tufo dukingira bene igihugu Burundu tushire transformateur ahantu tubona yuko abene igihugu atangwa ashobora kubatera ntangora rimwe ishobora kubatera turashari ngaho nyene turabona ahantu hari ma haute tension cyangwa handi hari umucano ukomeye cyane warije neza handitse ati danger de mort risque d'électrocution n'ibindi bitandukanye ariko ivyo kenshi usanga biri mu ndimi mva makungu bega hari ico muri ko muriga kugira ngo n'abarundi badatahura izo ndimi mva makungu bashobore gusoma ikintu kare have basanga bako zikosa yo kwita mu muriro kandi mwari mwabategura murakoze cyane iyo ikintu kigumpaye reka tubwire ko nanyu no mu kintu tuvyandikeko ega ikiro nici wacu uragize neza cyane reka tubwira ama equipe yiwacu izo zirandika ko no mu Kirundi kirazira guca ngaha n'urupfu tugiye kuza turabishirako uragize neza mugabo rero hari abantu benshi tugira makabine yacu hugaye bagiye bakamena ugasanga umuntu yinji ndani yamenyagiye kwiba insingare yaciye afatigwayo cyo twarabibonye hiyo mukanyosha biragoye ariho abatwononera batabona iyi mbono twe tuko turabona yakazoza kuko nk'umuntu agenda agaca insinga akagira gute urumva yuko aba atagize atafise atabona kazoza turi ngaho nyene hirya yejo hariya mu ruzibazi hari abantu baragiye gutwiba transformateur bafashwe bagira bayikirize bayitware cyawumva urumva leta irakora ingufu zose igwiza umuyaga nk'ubiteza imbere igihugu ari abandi bajejwe kugira gute gusambura aho hirya gatonya kwibarariza rija ku kibuga cy'indege hari abantu bindi insingi kilometero cyose baranyimba baratwara bakabikora mu ijoro urumva ari abantu bariko badusubiza inyuma mugabo nibaza yuko tuzobatuza kuko ntibazosumvya ingufu uburundi bwose naka kaja mu bwira abajeje umutekano n'abajeje intwaro na cyane ko ivyo bintu biba mu bice baba batwaramwo icambere coco nibamenye yuko ishiramwe rigidezo ari ishirahamwe rya leta 100%. Nta muntu numwe yigenga arimo, nta mutahe wo mu wigenga numwe irimo. Ni mutahe 100% wa leta. Leta nawe ni iki? Nabe ni gihugu. Ishirahamwe rigizo ni giwanje, ni giwawe, ni giware wese. Ni kuba twese abarundi twese. Rero twese rakwiye kuba ijisho tukicungira twege nyene. Nkacangira kumbira ko umwene gihugu wese nabijisho ryiwe ko niyo ngo nabijisho regidezo eka regidezo niwe nyene nibera ijisho kuko regidezo yonone hagize ivyuma byacu bavyonona nawe nyina zobahombye twese tubere ijisho twebwe nyene hagize umuntu tunari kuratwonona kuko intumva zirahari tuce twakura duhamagara abajeje intwaro abajeje umutekano na regidezo nyene abakozi ba regidezo nyene aribo bakozi ba uko abakozi ba regidezo n'abakozi babene guko nishamwe n'abakozi nk'utwe twese turabakozi b'abarundi hanyuma tweze twirukange dutabare rero nico novuga no akajamo novuga tubungabunge ibikoresho ivyuma vyishira hamwe regidezo kuko nishira hamwe giwacu nishira hamwe ry'abarundi bose ikibazo cyanyuma nyakuba umuyobozi ni kimwe kirimo bibiri biba nk'isose reka kubahereza imiliyoni 50 kugira ngo ishiramwe rigidezo rigire ico rikora macha cyane kugira ngo dushike kuri ryahangiro mbega ayo mafaranga mwayakiriye gute mbega nike kinagiye gusahiriza umwene gihugu hariya mu gacimbira avuga ati jewe atabonetse peteroli kugira ngo ncane ikoroboyi ivyo ntaco binda ivya regidezo nivyo hariya mu gisagara mubivuga kwikiganya kuba buyobozi murakoze cyane zimijya miliyoni 50 wabonye bemeje nizo kuza gufasha kugira baraje ijya centre jiji murembwe ko byajiji murembwe bihere neza ntihabure uburyo kuko ivyo bikorwa bihera guko igihe bagira ivyigwa mu 2012 harabayihindagurika gibiciro kuko icuma cagugwa mu 2012 nk'icuma ca ferabeto ya wit wasanye ngugwe ibihumbi 8 ubigeze ku 30 n'ibindi umva byarahindutse cyane nico gituma rero shiramwe rya mpuza makungu bank mondiale yaciye ishira ko ico twokwita l'effort additionnel kugira ngo ujya mugambi
twihaye kubaka jiji murembwe uhere abene gihugu rero urumva umuyaga nk'ubonetse bazoba barose noneho rero si banki mondiale yonyene tuko turakorana hirya mu gisagara ruguru ruguru inyuma y'igisagara à l'intérieur du pays hari imigambi tuko turakorerayo hariho nk'umugambi bita accès à l'énergie phase ya mbere uwo mugambi uri finance uriko dukoresha uburyo butanzwe na banki ya Nyafrika ya Banque de Développement BAD na Regidezo nukuvuga rero turiko duheza amatara amasantre 36 muri amasantre 36 harimo ama commune 21 itarifise amatara nukuvuga rero umva ko numwe n'igihugu wakure arakikiri uwo mugambi n'umugambi mwiza cyane kandi uzohera bitevye cyane ni mu kwezi k'umunani iyo fazi ya mbere iheze tujya dutangura fazi ya kabiri aho tuko turaharura imisozi amajana 570 nukuvuga twege muri Regidezo tufatanije n'abandi badufasha vuga Banque Mondiale BAD Union Européenne zabeyi turafise umugambi wo kukwiza umuyaga nwa kugira tuje kuri yambono nakubwira mu 2030 tuzo dufise ibice 70 bifise amatara byabene gihugu mu mwaka wa 2040 tuzo dufise ibice 100% byabene uvuga abantu bose bazo bafise accès à l'énergie niyo rero nizo mfashanyo duhabwa nawo badufasha ni icyo azoza kumarira abene gihugu nuko bazoronka amatara bose atanu umwe avuyemo murakoze hari abadukurikiranye bavuga bati nyakubahwa turabizi ni navyo yagiye kwigira mu Burusi nubo aracabandanya kuri abene gihugu umunyagihugu aradukurikirana yizere ko umuyaga nkuba ikintu kijanye no gumakatika kigiye kurangira ryariganya kuba muyobozi nakusiguriye neza ubu hariho découpure ziba kubera ibikorwa turiko turakora vyande vya modernisation renforcement réhabilitation y'amarizo yacu n'est-ce pas hanyuma rero tuce dusubira nizi ari nani mapane yava kuri ya mapane yacashaje navyumva ivyo rero navyo nyene biratuma umuyaga nkashora umuenege washora kura amatara kubera za pane zabaye za equipement zacu zishaje icerekerero umwimbu nukuvuga kupire iva ku mwimbu muke iyo turize neza naho vyoteba gute mu kwa kane bizoba biheze yakuboha inge gato ndaheza aho ni kupire ivuye kuri manke y'umwimbu budakwiye okay tuce tugenda rero kuri kupire yoshora kuba bivuye ku mihora yacu ishaje nakubuye yuko ino mu twaziho equipe igiye gusubiriza iyo mihora ishaje ubu n'umugambi uzotwara imyaka 2 kuko ni igihugu cyose bani hanini rero novuga yuko tuzogenda turakosora cyane mu minsi mikenya muzobona changement gukorere réhabilitation ya rezo y'u Burundi yose zizokora mu kwezi kumwe cy'amezi 2 ivyo bizotwara kanya rero naho zo dufise umwimbo kwiye biroshi ugasanga hari umuntu hariho karisibuzi ibuza amatara kwera iyo pani gize mugabo tuko turasubiriza iyo mihora ishaje murakoze ndabashimire cyane nyakubahwa umuyobozi murakoze cyane nuko reka tubashimire mwebwe mwasivye murimwo murabana natwe gutambira mugeza mbese biranagwaza dushimire cyane kiramwe Regidezo atakuritagira kugira ngo dushobore kuronka umuyaga nkuba n'amazi bimeze neza kuri micro juste gale cadre from our sake black one Black bye bye hasta la vista ulawushilo mushilo kuchulano